Islamabad birangiye ibaye Islamabad. Aha ni muri Pakistan, aha ariko harabera ibiganiro bihuza leta zunze ubumwe za Amerika na Iran. Ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika kuko Israel iba iri muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko amateka ya Israel cyangwa ko Israel na Amerika bakorana n'iriya ntambara iri hagati ya coalition ya Amerika na Israel, bose muca mutahura igituma bariko baragwaniriza hamwe Iran. Rero wari waserutse yari icegera cha Donald Trump ariwe J.D. Vance, akaba yaraherekejwe na bagenzi biwe nka Kushner musanzwe mumunzi cyane n'undi yitwa Steve. Aba no bari kwisonga kuri delegation ya leta zunze ubumwe za Amerika. Reka duhere ku ijambo rya J.D. Vance ashikirije basohotse mu cumba canke muri saro y'ibiganiro asa n'uwerekeza kuri aeroport ataha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yashikirije iki kugira tugende tubandanya twumvirize no wa Pakistan yarasanzwe ariko arabahuza, eka tumvirize n'uwa Irani icavuga, hama tuce tuza mwido nido turabire hamwe mbega ni giki catumye ibiganiro bitashika ku ntumbero canke ku ntego bari bihaye, ni giki cavyishe, ni kubera iki batasha ataco bafunditse. Vyose ido nido riri hano. Ninde yadadaje, ninde yadaditse, ninde yempojeje, ninde ari kuisonga gino ntambara. Ni kenshi twama tubabwira ibijanye n'ino ntambara ya Irani na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko uno munsi tuje kubaha umuco ntangere. Ubu bavuye ku ntebe bavuye ku ihuriro ry'imeza imwe, naho ibiganiro batari bifujije ko bibera ku meza imwe, none birangiye bibaye bibi. Mbega bo babagwaniye muri sare vyagenze gute ko J.D. Vance atasharakaye ko Premier Minister wa Pakistan ashikirije ijambo ridafisemwo riri mu mwiheburo muniniya ko wa Irani wewe afise confidence? Bigenze gute? Reka tugaruke neza na neza inyuma ya kano karuhuko. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Nkuko muhejeje kumwiyumvira, uyu ni J.D. Vance icegera cha Donald Trump avuze ati bad news. Inkurumbi ni nkurumbi kuko basohotse nkuko nabibabwiye mu ntangamarara nk'abavuye kuragirira inarume. Vance aravuga ati ni nkurumbi birangiye ataco dufunditse, ataco dushitse ko ata compromise habaye hagati ya Iran na leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana tugiye muri Amerika, tugiye gutanga raporo tubabwire uko vyagenze, ivyo Iran isaba, aho vyapfiriye n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko ico dusaba nuko ho hagarara ivyo yise atrocité, aya mabombe canke izi ntambara, ububwicanyi bw'inzira karengane, aho usanga bamwe bagenda barasibra abene gihugu. Musanzwe muzi ko leta zunze ubumwe za Amerika Iran bishuza abagera kwijana na 78. Aba ndavuga abanyeshuri gusa barashe ku minsi wa mbere, aba Iran bobo irabishuza nk'abantu bazima iruhande y'ibimaze kononekara n'abamaze gupfa, cane cane mu ndongozi zaba za gisirikare zaba izirongoye cane cane Iran. Ariko Iran ishira imbere agateka kazina muntu, irishuza aba bana uko biri kose. J.D. Vance muhejeje kumwumva, reka tuve kwa J.D. Vance tuje kwa Prime Minister canke Premier Ministre wa Pakistan, ariwe karahuza ibiganiro vyahuza leta zunze ubumwe za Amerika na Iran. We yashikirije ibi bikurikira. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come.
yes nkuko mwajeje kuvyumva wewe nivyo nawe nyene afisa akababaro muri rusangi ko atacavuyemwo mugabo akaba afise icizere kibiyago vyobandanya kandi wewe agashira imbere ko ho kumvikana ko canke akabandanya hari ico ciswe seserofe ariko kikaba cahonyanzwe mbega cahonyanzwe nande seserofe yari kirahuza leta zunze ubumwe za Amerika na Irani yoba yahonyanzwe nande nivyo tuza kurabira hamwe mu mutima canke muri development ya kino kiganiro no gusesanguzi bwo kuri uno munsi wa Mungu tuva kuri uno Prime Minister wa Pakistan umuhuza reka tugende neza na neza kuwaraserukira Irani akaba yari Foreign Minister yari umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Pakistan n'amakungu akaba ari Abbas Argarshi nawe avuga iki در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگو. Yes, Abbas Argarshi avuga amajambo akurikira bobo nka Irani nta gitangaza cari kirimwo nta nico bari biteze kirekire kwa kugira bereke isi ko batagambarara ariko bo bari bazi neza ko atakivamwo aya namajambo yashikirije kandi ntashikirije ubu gusa yashikirije bacururuka ku kibuga c'indege aravuga ati turaje mu biganiro ariko turazi ko atakivamwo kuko abatwarigeze no kuyaga ariko birangira baturashe ku munsi w'ibiganiro mbega vyo batari vyo byongeye kuba muri biganiro vyako birabera muri Pakistan kubera iki batashe ataco bimariye ataco bafunditse byose turaza kubirabira hamwe nkuko nabibabwiye mu gitima canke muri development ya kino kiganiro neza na neza nkuko dojeje kwegeranya amajambo nkora mutima bashikirije kuva kwa J.D. Vance wa Amerika Premier Minister wa Pakistan yakarabahuza nuno yaraserukiye Iran reka twinjire rero mwido nido nyezina tubabwire ikibazo aho kiri ca kino kiyago aho cyapfiriye mu ncamake mwamaze kumva ko ikiyago ataco cavuyemwo nkuko bose babishikirije impamvu ya mbere niyihe nuko icuka kiri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran coco bwaco basanzwe umengo bafitaniye amabifu perso bivanye n'amakuru yakahise amakuru y'intambara amakuru y'ubusotoranyi eka nivyo umumwe wese asaba nagabanda bamenyeshe ko imbere yuko nibiganiro biba Iran ifise ivyo yari yarasavye na Amerika ifise ivyo yari yarasavye Amerika murazi ikintu ca mbere yihutira nuko bokugurura Detroit d'Hormuz chunk Strait of Hormuz hanyuma Iran nayo ivyisaba vyo n'umurengera Iran irasaba kwanza ko borekura imitungo yose ya Iran yafashwe hirya no hino mw'isi bafatiwe ingingo na za OTAN ibihugu vy'Uburayi na leta zunze ubumwe za Amerika Iran irasaba ko haba guhagarika burundu gutera ibihugu vyose ishira imbere za Irani za Libani ahantu hose musanzwe muzi ariko haraba aho Israel irikirarasa hose Iran irasaba ko hoba seserofe canke imigwano igahagarara burundu ikindi naco nuko Detroit d'Hormuz ibandanya ikontorogwa na Irani nkuko bisanzwe rero imbere yuko habaho ibiganiro bagahura bakicara Irani ibiganiro byari bitegekanijwe uku gukurikira Irani yategerezwa gushikira mu cumba cayo hanyuma leta zunze ubumwe za Amerika igashikira mu kindi cumba hanyuma uyu Premier Minister wa Pakistan akagenda kumviriza leta zunze ubumwe za Amerika agaterura ivyo akuye mu cumba leta zunze ubumwe za Amerika bashikiyemwo hanyuma akabitwara aho abaserukira Irani bari bashikiye hanyuma akongera kumviriza Irani muri uwo mwanya hejeje kubaha ivyo bavuza abanyamerika nawe agaterura ivyo Irani ivuze ishikirije akabishira uruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika mu cumba canke muri sare barimwo bisigura nimba mutahura ko bino biganiro d'abord depart yavyo yari mbi kuko bari bemeranije neza ko batazopfa barabonanye mu maso batazopfa bararamukanije badashaka no kuyaga babonana kumvo zinzigo basanzwe bafitaniye kandi kumvo zuko ngo Iran niyo yari yashinze rino tegeko ivuga ati ntidushoboye kwicarana n'inyamaswa ziriko ziratwica ziriko zirica abana ba Iran ziriko zirakora ivyo ziriko zirakora mwisi Iran ntinavuga ku ntambara ya Amerika irayitera ahubwo umudugararo canke ubwicanye tazuzumwe za Amerika ngo iriko irakora haniko ndavuga ku ruhande rwa Iran apana ku ruhande rwa jewe ni Iran ishikiriza ibi ntimwumve ko ndiko ndafana ariko ndiko ndasigura ivyo Iran yashikirije
yashikirije igituma itashaka kubonana amaso ku yandi n'abaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika ni ngo ni cya kabiri nuko bigeze kuyaga bicaye ku meza imwe umwe hariya uyundi ngaha birangira babarashe bari mu kiganiro birangira leta zunze ubumwe za Amerika barashe muri Irani bicaranye ku ntebe y'ibiganiro kumva zuko basanzwe babazi araba escrow ari njyajya ngo ntibashaka kwicarana ku meza imwe bicara muri sare imwe abandi bicare mu yindi hanyuma habeho umuhuza wa Pakistani agume yimura ivyo akuraha atwara ino murumva ko kitari gikorwa coroshe cyane gose leta zunze ubumwe za Amerika zaravyemeye na Irani baravyemera ngabo barafasha amavarizi barafashe urugendo ruja Islamabad muri Pakistan vyagenze gute bahashitse nuko uko bashitseyo vyose vyarahindukiye hariya uyu premier ministre wa Pakistan mbanze ndamuhamashi mushaka mwafasha kumuhamashi ndaje ndababwira igituma murumva ko bari bamaze condition z'ibiganiro zonyene zari condition zitoroshe na gatoyi ariko uno mu premier ministre wa Pakistan canke Pakistan muri rusangi barashoboye kuhuza bano bantu zino delegation zose zibiri bayagira mu cumba kimwe barabatwaye muri sare imwe kuko Pakistani yarakire G-Defense na delegation yose arababwira ati ibi bintu kabisa nukuri nk'abantu babagabo oya vraiment kamema urabona nyene ni naraje hagati arahuza Pakistan kuko Pakistan ntiyoroshe isanzwe ifise uburambe mu bijanye no guhuza taje ndabibasigurire nongere ndabibutse no kungene Pakistan yagira huza intambara zimwe zimwe bahejeje kwakira delegation ya Amerika iravyemerera avuga ati gende mubwira abayiraniye abo muri Iran bavyemeye two turicarana nta ngorane Irani nawe nyene umwe wa Pakistan arasubiramwo kujya nyene yagiriye Amerika aragenda abwira abayiranye ati oya nk'abantu babagabo kameme urabona arerekana amakondisiyo yo kuguma yideplasa kumbure guterura ibintu abikurino hava agira ico bita deformation de l'information barabimubwira kumbura bivuge nabi Amerika ivyivuze imubwira agenda bishikirize Irani nabi usanga ari aratanga makuru atameze neza aca babwira ati kuri ivyo rero ni muze muhurire muri sare ntimugwana security full hanyuma tuje hagati tubumvirize vyarangiye bigenze uko nyene baricaye muri sare imwe kandi nongere ngire coup de chapeau kuri premier ministre wa Pakistan yabanje kwanza araturiza kino cuka vyifashe gute rero icatumye ibiganiro biba bibi nico ngomba ko tuza gushikako mu gitimatima Irani yaravuze Amerika iravuga bakiri mu biganiro uko Irani yari yabivuze niko vyaruhiye kuba nagomba ndababwire bari plan mu biganiro hagati neza mu biganiro Israel yacirasa muri Liban dasubiramwo bari muri ivyo biganiro nyene Israel yarayirashe muri Iran yacirasa muri Iran iraharasa hanyuma yarashe muri Liban hama abayirani barababwira ati mwabonye vyandi twako turashikiriza nta cizere twari dusanzwe dufitiye bano bantu kuko subwa mbere babikoze ariko ntaco reka tubandanye ibiganiro birabandanya barayaga barasubira ivyo basaba ni vya bindi nyene nababwira Amerika ishaka ko Detroit door umunsi yugurugwa hanyuma n'ibindi bigenda bikurikira bigashigwa mu ngiro Irani kagabanya ibijanye n'ivya uranium ibi bigwanisho rutura ku biruhanyanganda nkuko bavyita hanyuma Irani nayo ikavuga ati d'abord twebwe ni murekura imitungo yose ya Irani ahiri ni muhagarike intambara muri ko muratera kuri bene wacu haba muri Irani za Liban n'ahandi hagenda hatandukanye kandi burundu ikindi Detroit door muzi ni ya Irani itegetswe kuguma iyi controller ikindi naco mutegerezwa kuriha nkuko nabibabwiye Irani shira imbere ko leta zunze ubumwe za Amerika ziriha ivyo zononye muri Irani ikindi naco Irani iremera kugabanya ivyo bigwanisho rutura canke kugabanya uranium ariko uranium Irani yemera kugabanya leta zunze ubumwe za Amerika ntiyemera kuko Irani yerekana ijyanye niri ariko Amerika canke Israel n'ibindi bihugu biremeza neza ko Irani ifise uranium nyinshi cane ariko mu gihe atagipimo bafise ntibashoboye kubihurizako ariko hagati y'ivyo bakiri muri sare nta cuka cari bwaza icuka rero aho cahavuye batako barashira ku mbuga ngurukana bumenyi nuko Donald Trump ya telefonye arafaxinga G-Defense vice wiwe aramubwira ati ivyo biganiro gombe ubihebe kuko nta kivamo Donald Trump niwe yenterfiye muri bino biganiro hanyuma biganiro birapfa ngo vyagenze gute Fleury Patriot nagomba ndababwire ko imbuga ngurukana bumenyi zose nkuru ku isi gende murabe zanditse inkuru zikomera mashi Irani ziravuga ati Irani yatsinze runo rugamba Irani bijiji ndugumba itatuzumwe za Amerika Irani patati patata Irani patati patata barasubira Donald Trump
araja ku mbuga ngurukana bumenyi n'abasanzwe bamukorera ico gikorwa baramubwira ati uratse isi yose bayifutse ibimenyesha makuru byose vyafunitse bihininahaza Irani ko yagukoze mu jisho yanesheje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani yempoza, Irani yagize ukuna kuriya vyose Donald Trump baramuha arasoma. Donald Trump nkuko musanzwe mumuzi kwandika ari sharp acasimbira kuri Truth Social rwa rubuga rwiwe ngurukana bumenyi yandika amajambo ngomba ndababwira. Donald Trump yanditse amajambo ari mu burakari anasa n'utukana atuka ibimenyesha makuru mpuzamahanga canke ibimenyesha makuru bisa nuko vyariko biratera amashugwe Irani kuko navyo nyene vyaravuze ati turarengewe nitwa tutsko Irani yokuramwe ipepu yohemesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi niko ndabivuga atari ugufana kuko ikiganiro nakoze ubushize ndiko ndabaho kuri kwibiriko birabaho mirongo y'urugamba hari abantu baje Fleury urabona uri gumenga uriko rafana Irani no se ndiko ndafana Irani c'est une vérité iri ngaho nuko biri kandi bikenshi bikunda kumbwira canke amakomantere nkayakunda kumbwira abanyedini bobo baba babona ko Iran ari leta islamique ntashoboye kuvuga ko Iran iri kiragira ukunuku no je ndi hano ndasesangura ukuri nka kubaha hanyuma umwe wese agatoragura ivyiwe. Rero Donald Trump yaje n'ishavu ryinshi yandika amajambo akurikira yanditse fake news media ngo ibitangaza makuru vy'ibinyoma ibimenyesha makuru vy'ibinyoma niko Donald Trump yintroduce avuga n'uburakari vyinshi. Aravuga Donald Trump amajambo akurikira mu ncamake kuko sinogisoma cose ni kirekire. Donald Trump aravuze ati nta nicizere bari basanzwe babafitiye abwira ivyo bimenyesha makuru mama fake news medias nta nicizere bari babafatiye mwebwe musanzwe mukora amakuru mukayafabrika arahuza vya bindi vyose bamukorera Donald Trump inkuru itariyo bakamuvugisha amajambo atariyo uri kwa France 24 kiri kiraburana eka arabifatira bose arabatuka arabagira babi arababwira ko muko mutanga inkuru zitarizo mukora mufana Irani mutaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyishoboye ariko bitamugikiriza ko hakundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mfashanyo y'ibihugu na kimwe yari ikeneye kurunguruka irabe otani irabe n'ivyo bihugu. Donald Trump aravuga amajambo aremereye gushikana havuga ati ikintu giteye isoni ni ibi bihugu twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika turiko turabiririnda ugumba. Ikintu giteye isoni ni ibi bihugu twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika turiko turateseka tugwana kugira twugurure Detroit d'Ormuz kugira duharanira inyungu zisi muri iyo sirera bari karavuga ibihugu kenshi byo muri tiers monde canke muri Afrika ntakunda no kubishiramwo ashiramwo ama puissance mondiale canke ama super puissance canke les six dragons amaje hariya aravuga Korea aravuga Korea zose zibiri aravuga Ubushinwa aravuga Ubufaransa niyogenda atabuvuze murabitse ko ariko asanzwe afise icuka kitoroshe cyane na Emmanuel Macron aravuga ibihugu vya otani aravuga ibihugu vyose vy'Uburusiya n'ibindi aravuga ati mwebwe birateye isoni mwe nkamwe mwabihugu mwe ndondaguye hejuru niko yavuze ibi bihugu byose ndondaguye hejuru birateye isoni kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kimwe aco kiko kiragenda kugwanira kubugururira intere za mwese or mwe murararamye mufise ubwoba vous n'avez pas le couille zo guhagarara nk'abantu babagabo mugende muhangare Irani mwugurure Detroit d'Ormuz hanyuma ibikorwa by'iterambere bibandanye. Donald Trump yarongeye ko arababwira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise ibitoro vyigwijije kabiri kandi gusumba ngo ibihugu vya mbere bifise igitoro mwisi. Donald Trump ibintu byose yikorera wewe igituma je nkunda no gutangara cyane benshi basigaye bamwita ngo umupresident wo kuma media no muntu icavuze cyose no kwikubita mu gikiriza ariko kuri tere ni wapi kubera ko ivyo avuga amaze gutanga ultimatum zigera kuri 10 nta nimwe irashigwa mu ngiro. Turiteze iki inyuma ya bino biganiro vyapfuye bino biganiro biri sterile vyagumbashe atacamwa na kimwe vyatanze. G20 yavuyeyo n'ibimaramare vyinshi cyane kuko Iran yarahagurutse iravuga ati no mudakurikije ivyo dusaba nta kirengako. Uko niko vyifashe hariya muri Islamabad muri Pakistan uko niko biganiro vyari bimeze. Hanyuma bari basarukiye delegation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nababwiye ni vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika G20 yaraherekejwe na mugenzi we Kushner na Steve ku ruhande rwa delegation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bone baza kuyisonga. Ku ruhande rwa Iran hari uwo bita foreign minister canke ministre des affaires étrangères ariwe Abbas Argharshi. Impande ya Abbas Argharshi yaraherekejwe na parliament speaker ariwe Mohammed
Garibaf hama umuhuza yari premier ministre wa Pakistan. Ibiganiro rero vyabaye shubiri birabipiripiri biranka gose cyane uko niko vyifashe. Turaza tubashikirize ibigenda bikurikirana nibijanye na bintu ntambara ya Irani na leta zunze ubumwe za Amerika na Israel. Turabakengurukira tubibabwira ati uwa Mungu mwiza kandi mugire umugisha. Tongera tunabibusako na Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Ciao ciao.